Yes, bakunzwe ba open mic no turi kumwe na Kmas ndakora mukije. Ndabaramukije Patrick open mic. Umeze neza? Ego ndashima kabisa. Kmas ni Marcel mu Styliste. Yatanguye ryari ibintu nk'ivyo. Marcel Sinovuga ati ivyo kwambikana nivyo ntanguye vuba gusa ibintu byo kwambara canke ibintu nyene vy'ama style ibintu novuga natangiye kuva nkiri muto. Yani ibintu nakuze nisangamwe. Inspiration yawe yo kwambika abantu canke kwambika abaririmbyi canke n'ibindi wayikuye he? So yo kwambika abantu kwanza novuga ati ntaho novuga ngo narayikuye kiretse ko bobo abo nambika bo barakunze ukuntu no banambara niho bandondera ati nabone nze ndabambika hama novuga inspiration yo kudandaza novuga ati nta muntu nobone yespiye ko kiretse gusa nabona tuko vyo bikenewe ko ndandaza impuzu ko nabona naho ntako ndazidandaza abantu ngo bazinsaba. Yego umuntu wa mbere yatumye izina ryawe rivuma ninde? Mvo ntibagiye ndibuka ari kiganiro nigeze gukora kuri Bujahi TV nagikoranye na Nancy Amanda ico kiganiro ndibaza caravugishije abantu kose. Abantu bakaca bibaza ati Kmas ninde turashaka kumumenya ico gihe umugabo watanguye widandariza cyangwa udandariza abandi. So je natanguye before natanguye nja mu Ruvumera ngura gahuzu kamwe gusa harageze igihe harabo mu manager aravuga ati ndabona afite talent ndashaka gusupportinga tugakorana turakorana ibintu bya shop gusa ubu narateye imbere ubu nagenda afite najya magazi gwanje personnel nako ndakorera umuntu. Donc umuntu ntumukiri kumwe gushika ino saha kuno mwana nabwo turi kumwe gusa nyene ibintu by'impuzu n'ibintu novuga ntacyo umuntu wigungana ni gufashanya nino urumva hari ukuntu ushobora gutora ibintu by'umuntu ukabimudandariza nta minyungu mukagabura ivyo bintu n'ibintu biri ku bantu benshi ku bantu bazi akazi k'impuzu baramenyereye mu isanzwe. Ego Kmas turabona muri no minsi umeze neza akazina kawe karamenyekana cyane uvyifata mu gute kuri wewe? So novuga ni ibintu vyiza ni ibintu bintera intege ni ibintu nyereka ko ntatamba nirorera ndabinezerewe rwose bro. Ego mu bantu basanzwe bambika wiha amanota ngahe kwijana mu gihugu cy'u Burundi? Bana je akazi kweri nkora nakazi novuga biba bisaba ko wereka abantu ko ushoboye kweri udashoboye ntibakurondera siko twe tumeze nk'abaraperi fo kwiproudinga kwishira hejuru kuko je deja naho je nagiye muri competition narabona ko jewe ahubwo nta n'umuntu twohiganwa nabona ko ndumwe ku mubumbe. Ego ndi hejana kwijana kabisa 100% ndashoboye Kmas. Félicitations ndabona waronse gashimwe bireka abantu bakabone. Ego umunsi wironka ujya munsi wironka ku munsi wa Mungu kuri arena ujya munsi wironka ku munsi wa gatandatu wiyumvise gute? Wari umunezero udasanzwe n'umunsi novuga ati kuko ibi bintu byo gukora navuga ati mu kwambika umuntu ndamwambitse harabo mufasha harabo bamakanoti urumva nkayibona tu nka business sinabona ko ibi bintu ndiko ndakora ahubwo hari abantu bariko barabibona ko bizogera umunsi abinshimira imbere y'abantu kujya novuga ni nko kumfelicita kuntera intege nabikunze gose vraiment byaranteye intege byatumye mvuga ati ibi bintu ahubwo ndakwiye rero kubishemo n'izindi nguvu urumva iyo titre mfise sinkayitakaza. Ego ari mu wakomuregana muri rya kategori abari gutsinda donc kuba bo batatsinze ni iki kuri wewe wabifashe gute? Okay so je deja maze kubona abo banshize hamwe narabona to ko nzotsinda kuko bavuga ati mugato vyemeye n'abari agent kuri mu kwambika. Okay urashaka kuba muri agent siko sindavyanse nako na kwanza n'umuntu nubaha cyane nawe narabizi ariko arangwirikira arazi ko ndamwubaha n'umuntu yantanguriye Oscar fashion respect for you naravuga ati ndi muri competition ndi kumwe ukizamuka yitwa romantique ndi kumwe n'umuri agent wacu mutama twubaha Oscar gusa naravuga ati jewe akazi nkora je ndakazi kandi novuga ati ma 2021 kuva mu 2000 hose mu 2020 narakoze cyane narakoze ama clip presque yose novuga yahitinze
za ba Trezor ijya no gufatana kuyo n'izindi tu nyinshi za ebana yani nyinshi ba Farias bose twe twakoranye naravuga ati aha kweri nakoze ahubwo nahanje rero ho gushumbushwa urumva naravuga ati aha hamwe batoyimpa n'ibintu nakoze ahubwo izina ryanje naje bo bari sit down yako naravuga kabisa ko uyu mwaka n'umwaka uheze narakoze cyane gose abantu bavuga ko hoba ariho akabifu mufitaniye na Oscar canke n'abandi bambika muri uwo mwuga wawe nivyo canke sivyo mbo je novuga ko ata beef ihari mbo abantu babona ko ihari nibo baba babibona kuko burya bavuga ati iyo muri ko mukora ikintu kimwe muri bamwe bakwiye kubimvira ko ibintu nk'ivyo gusa je novuga ko atabihari kuko namutama Oscar nawe nyene n'umuntu dukundana cyane twubahana naho noshaka n'ikintu iwi ubu nyene no nagitora kandi akakimana amahoro menshi nkakimudandariza mana kintu uvuga naho nabwo hari ibintu by'ama collaboration kandi nawe nyine sinibaza ko najiyongirira beef ahubwo ndibaza ko no mu bantu na bifuza kubona kuko novuga kwanza arafise naho bisaba ko twiproudinga respira kenewe n'umuntu novuga yarantanguriye kandi ari hejuru yanje sivyo kandi ndazi nawe nyine aranshigikiye arabona ko umupetsa ariko arakora ahubwo nagenda kwiye no kumusupportinga akageraho ageze nico gitondo vuga ata beef yo bihari vraiment indoto zawe za hafi indoto zanje za hafi ndiko mfise rêve yuko imigambi yawe ya hafi imigambi ya hafi ni yo kugira amastowa menshi ya Kmart shop Kmart shop ibe everywhere yeah indoto wari ufise kera urazishitseko canke ziracakena mbo hariyo zimwe hari izo nashitseko kera pardon hari izo maze gushikako ubu ngubu kubera novuga nk'icyambara ibintu ndiko ndakora byo kwambikana ni ikintu narota kuva kera naravyifuza ko one day nzoba ndibona ko ndi Styliste nambika abasani hari na bamwe navuga ati ninambika uyu ninambika nka Farias urumva bakidumu nubundi maze kugufata abona narifuje no kwambika n'abanyamahanga nk'umunsi ndamwambika Bliss Melody ni novuga ni kimwe mu byo na planninga n'ubu nababwira n'ibyo planning imbere zijya mpuzu twabonye kuri concert iwe ya mbere no kuri concert ya kabiri wazimwambitse oya yaje azikuye mu Rwanda gusa hariyo show sinzi ntiyabaye gusa yari kirapangwa hariyo show yari kuba ikirasiba ari kubera kuri mess ya deja nivyo nari kumwambika yari amaze kubigura bifise urumva kandi nabijya yasubiye inyuma mu Rwanda yambaye yari Mars ayina yagogo ikintu kimaze kukuryohera mu muga wawe niki ikintu kimaze kunjyera mu muga wanje novuga kwanza binyinziriza inoti siko ukuntu vyamaze kuri nyubakira byose n'ibintu vuga binezera muri uwo muga wanje ikintu kimaze kukubabaza cyane ikintu kimambo abamperanira izo ni challenge umuntu ahura nazo muri business ndibaza ko atakirenze kabisa birashika ko ushobora guhereza impuzu umuntu agiye gukora clip video mu nyuma kikaza yatagutse canke ibizindi tundi tugorana be nutwo ya ubwo bunenge ntibwobura kandi mu gihuzi ivyo urimwo ivyo uri kurakora ntocucika intege ngo nukubera ngo habaye ivyo bintu uguma muri focus tuna kazi kawe izo ayo makara amaze gushika vraiment amaze gushika gusa n'ibiki intege ndabandanya nkora kajambo kamwe ku bakunzi bawe kajambo kamwe ku bakunzi banje ko dukurikirana no kuko ari Mars umusore wanyu ndabakunda cyane ndakunda ukuntu munkunda ukuntu musupportinga nongira ndabatumira kuko hari nk'abashobora kuba bari kurumviza kino kiganiro batazi ngo Mars akorera hehe deja nkorera mu bwiza ku 8 numero 73 bientôt kunya navuze ko mfise target yo kugura amastowa menshi bientôt hari indi shop ngo igomba yugurugwe kuri Avenue de Université muri Rohero bientôt muzoyibona uwo mutunzi mu kanya gatoyi watanguye 2018 ugeze kuri ivyo bintu byose nimwe mubikora agomba yugure ni company kinini sana muri Amerika bientôt birashoboka oya nzorera muri France okay iki kiganiro ni nabishike ko muze mukinyibutse ni nani Europe
K Mars. Yego. Kemas ndagushimiye twakoranye neza cyane. Nanjye ndabashimiye gose kuri mwanyumviriye kuri aka kanya mwampaye. Tuyaze neza ndabikunze kweli. Yego. This is open mic. Open mic hamwe na Patrick ubahwe. Asante. Asante kabisa.